Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali. Alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali wala sisi, hata leo hajawahi kunichoka. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali. Alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali wala sisi, hata leo hajawahi kunichoka. Kuna yule aliyenipenda si kwa ajili ya mali. Alinipenda wala hakujali. Alinipenda wala hakujali udhaifu wangu. Akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Huyu halali wala sisi, hata leo hajawahi kunichoka. Sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwangu. Mimi nikawacha dhambi, makosa yangu. Yesu alinipenda wa kwanza, nikamwamini. Yeye kanisamehe dhambi. Upendo wake Yesu, haleluya. Upendo wake Yesu wanishangaza. Mimi sikumtafuta, ni yeye aliyekuja kwangu. Nikawacha dhambi, makosa yangu. Yesu alinipenda wa kwanza, nikamwamini. Yeye kanisamehe dhambi. Upendo wake Yesu wanishangaza. Oh, yeah. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninampenda. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninampenda. Sikiliza. Yesu Kristo Bwana wangu ni rafiki mwema. Yesu Kristo Bwana wangu ni rafiki mwema. Yesu Kristo Bwana wangu ni rafiki mwema. Yesu Kristo Bwana wangu ni rafiki mwema.
Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninampenda. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninampenda. Yesu, huyu rafiki wana kwako, rafiki mwema. Yule ambaye anaamini aimbe kwa sauti yake. Hallelujah, say huyu Yesu, huyu Yesu ninampenda. Nampenda kwa sababu kuna mahali alinitoa mimi. Yesu, huyu Yesu rafiki mwema. Yesu, huyu Yesu ninampenda. Nitwa Past.Clovis NIMBONA, ndubatse n'umugore umwe, abafise abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Murumva ko Imana yangiriye neza, impa imbuto zose. Yesu ahabwe icubahiro. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Yesu ahimbazwe. Shimye Imana rero yanyemereye kuba hano hantu muri uwo mwanya, kandi shimye Imana ko yanyemereye guhagarara muri cyo karere ka Kinyinya Kajaga. Yesu ahabwe icubahiro. Yesu ahabwe icubahiro. Yesu ahabwe icubahiro. Warabwira Yosuwa ngo Yosuwa ukandagije ibirenge ndahaguhaye. Nanje rero uyu munsi iyi saha hano habaye hanje. Yesu ahabwe icubahiro. Ibyo ndabivuga kugira ngo wari umurozi wese cyangwa umurwanizi cyangwa imwemu mbi yoba yari yateguye cyangwa yiyumviriye kuba hano namubwira nti nahashitse ikibanza cyawe. Imana ihabwe icubahiro. Ndaguhamagara rero ngo dusangire ijambo ry'Imana tudatevye, tuganire amajambo ava mu ijuru. Ndizera Imana ko atari jewe mvuga, ariko ndakanwa kayo kugira ngo Imana yacu ivugane nacu. Yesu ahabwe icubahiro. Yesu ahabwe icubahiro. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi. Imana ishimwe kandi. Nkunda Yesu yangiriye neza, amakumumenya ntarinda muzi. Aranyitorera, aranyikundira, hamarantoranya kugira ngo ndamukorere. Magarari urushengero rwitwa Apostolic Conquest Church. Yesu ahabwe icubahiro. Imana yangiriye ubuntu n'umufasha wanje kugira ngo tuyikorere muri iki gihe, kugira ngo imyaka yacu ibe imyaka yo gukorera Imana. Nakijijwe mu mwaka wa 2000, bivuga ngo maze imyaka 12 ndi muri 9 ndi muri Kristo Yesu. Rero ndashima Imana ko iyo myaka yose yabanye nanje. Maze imyaka 10 nubatse urugo, naho mubona nkiri muto murumva birakwiye, ni byiza. Yesu ahabwe icubahiro. Sibyo none? Sibyo none ko Yesu agira neza. Ndagomba rero tuganira ijambo ry'Imana tudatevye ku mwanya bampaye kugira ngo dushobore kuvugana icyo Imana yashize ku mutima. Turavugana ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana mu kibanza cayo. Imana mu kibanza cayo. Ngo Imana mu kibanza cayo. Mbwira mugenza wawe uti Imana yawe mu kibanza cayo. Yesu ahabwe icubahiro. Mumbwire kandi uti Imana yawe mu kibanza cayo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Iri jambo ndaryumva mu ibintu bibiri bikomeye cyane. Haleluya. 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 Ibintu byantwaye gusanga ari ijambo rinyinjiza mu buzima bwa buri mukristo wese mu mice yose y'ubuzima bwiwe. Yesu ahabwe icubahiro. 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 Ni ijambo rintwara kumenya
icyo kibanza cy'Imana mu buzima bw'umuntu akunda Imana ubwo ari bwo bwose. Sanga icyo kibanza kizakungaragariramo ibice bibiri. Ikimwe kigaragara nk'ahantu Imana ishaka kwibera, kigaragara nk'ahantu Imana yahisemo, yakunze, yashatse kugaragariza ubwiza bwayo. Haleluya. Icya kabiri numvisemo ni ijambo rigaragara nk'uko ari umwanya Imana ifise mu mutima w'umuntu cyangwa navuga mu buzima bw'umuntu. Haleluya. Haleluya. Ikibanza igomba kugereramo, ikibanza wayihaye kugira ngo ibemo, ikibanza wayishizemo cyangwa umwanya kanaka wayihaye mu buzima bwawe bwa misi yose mu mutima wawe. Yesu abwe icyubahiro. Mbwira mugenzi wawe rero uti Imana mu kibanza cyayo. Haleluya. Haleluya. Ivyo byaciye bintwara kuja kusobanukirwa ibice novuga biri gutatu by'ukutahura iryo jambo ry'Imana. Haleluya. Umuce wa mbere uravuga ngo Imana mu nzu yayo. Yesu abwe icyubahiro. Yesu abwe icyubahiro. Imana mu nzu yayo. Dusome Bibiliya. Ndashaka gusaba umuntu azi gusoma neza Ikirundi ambere hafi afashe kuri uyu mwanya. Dusome Bibiliya, bagudusomere mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe igice 12 kuva ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 6. Gusubira mu byagezwe igice 12 5 6. Ariko ahantu Uhoraho Imana yanyu azotoranya mu miryango yanyu yose ngo ahashire izina ryiwe, aho hantu honyene azogerera muzoba ariho muzohora muja kumuronderera, aho mube ariho muzoja, kandi muzobe ariho mujana ibimazi byanyu byo guturigwa n'ibindi bimazi byanyu, ibya 10 byanyu mutanga, amashikanwa yanyu mugereye, ayo gushitsa amasezerano, ayo mutanga bivuye ku mitima, nizivutse ubwa mbere zo mu masho yanyu no mu mikuku yanyu. Amen. Yesu ahimbazwe. Yesu ahimbazwe. Baradusomeye amajambo meza yo mu gitabo cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Umurongo wa 5 uravuga ngo ariko ahantu. Haleluya. Ngo ariko ahantu Uhoraho Imana yanyu azotoranya mu miryango yanyu yose. Haleluya. Ngo ahashire izina ryiwe, ahantu nyene azogerera azaba ariho muzohora mumubariza. Yesu abwe icyubahiro. Yesu abwe icyubahiro. Usomye Bibiliya imbere y'uko ubwoko bw'Imana buva mu Egiputa bugatwagwa na Mose mu gihugu cy'amasezerano, akarere bari barimo kose basenga ibigirwamana, basenga imana zitandukanye. Hari abasenga ibiti, hari abasenga izuba, hari abasenga abantu. Kandi Abisirayeli bari bavuye muri Egiputa aho uwahaganze ari we yitwa Imana. Farawoni yahagarara mu kibanza cy'Imana akubahwa nk'Imana. Haleluya. Ni kuvuga nta bundi buryo bari bamenyereye bwo gusenga. Hari uburyo bwari busanzwe buri muri bo, bari baramaze kwigishwa no gutozwamo indero mu myaka yose bamaze mu buja. Bwari uburyo bw'usenga nk'uko abanyegiputa basenga Farawoni mu kibanza cy'ikigirwamana. Yesu abwe icyubahiro. Bavayo baja mu gihugu cya Kanani, icyo bari babwiye ko ari igihugu cy'amasezerano. Ariko Imana irababwira ngo ahantu mugiye nimuze mugenze nk'uko abaho bagenza, nimuze musenga nk'uko abaho basenga, nimuze mwambaza Imana nk'uko abaho babigira. Haleluya. Usomye hejuru bakubwira ngo bo baja munsi y'ibiti byose bitotaye ngo bakaja gutangiraho ibimazi. None Imana iravuga ati jewe ubwanje nabakuye muri Egiputa ntabwo nambarizwa hariho hose. Haleluya. Ntabwo nsengerwa hariho hose. Haleluya. Hari ahantu hiharije, hari ahantu nitirirwa, hari ahantu nahawe,
hari ahantu nitoranirije. Haleluya. Hari ahantu jewe nyene nahitamwo jewe nyene nitoranirije kugira ngo ndahashira izina ryanje, ngo aho hantu mu miryango yanyu yose. Haleluya. Haleluya. Mwibuke twako tuvuga tuti Imana mu nzu. Haleluya. Irababwira ati nta handi, aho niho muzonyambariza, aho niho muzonyambariza, aho niho muzoza kumbariza abe ariho muja gushengerera. Haleluya. Ngo abe ariho muja gushengerera, bivuga ngo Abisirayeli nta handi hantu bari bafitiye uburenganzira bwo kuja gukoranira ngo basenge Imana uretse aho yaba yatoranije mu miryango yabo yose. Bivuga ngo mu miryango y'Abisirayeli yose yaratora ahantu izeze ico gikorwa, yitirira ico gikorwa. Haleluya. Aho hantu hakitirwa izina ryayo, ni naho hacaja kugerera abaherezi kugira ngo Abisirayeli bose igihe bagomba kubaza Imana baze gutumberaho. Bariza mugenza wo utumberaho. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Imana mu kibanza cayo. Imana mu kibanza cayo. Haleluya. 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 Yesu abwi cyubahiro. Aho Imana iri niho tuyambariza, aho izina ryayo riri niho tuyambariza. Yesu abwi cyubahiro. 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 Yesu abwi icyubahiro. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mbariza mugenza wawe uti izina ry'Imana riri mu nzu yawe. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Ngo ntiyagira ahandi hantu muzoza kubabariza, kushengerera, gusengera uretse aho ahantu natoranije mu miryango yanyu yose nkashira izina ryanje. Yesu ashimwe. Bishoboka ko wewe izina ryawe riri mu shengero iwanyu gusa. Haleluya. Kandi bishoboka ko izina ry'Imana yawe, haleluya, rizwi mu rushengero usengeramo gusa. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Bica bivuga ngo ahantu usengera Imana ikumva ni mu rushengero iwanyu, kuko ni Imana izi izina ryayo hari mu bibanza ujamwo. Bariza mugenza uti mu bibanza ujamwo hari izina ririyo. Haleluya. Haleluya. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Bibiri bivuze ngo dusengere ahari izina ryayo, kandi Imana yitoranirije. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bivuga ngo nimba muzi wawe bahazi nko mu nzu y'umwambuzi. Amina. Nimba bivuga ngo muzi wawe bahazi nko mu nzu y'umusambanyi n'umusambanyikazi. Nimba bivuga ngo muzi wawe habahazi nk'umuntu nko mu nzu y'umunyegono. Nimba bivuga yuko mu nzu iwawe hazwi nko mu nzu y'umunyeshari, bivuga ngo muri iyo nzu yawe saho kwambarizwa. Haleluya. Iyo bahamagariye Imana ntabwo yumva, kuko Bibiliya ivuga ngo ugusenga kw'abanyabyaha ngo kumeze nk'induru mu matwi. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Je nagira ubuntu bwo guhagarara imbere kugira mvugane namwe, ndavuga icyo Imana yashize ku mutima. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bivuga ngo aho dusengera hari izina ry'Imana riba rihari. Haleluya. Ahari izina ry'Imana hagaragara ubuntu bw'Imana. Ahari izina ry'Imana hagaragara ineza y'Imana. Ahari izina ry'Imana hagaragara umwuka w'Imana. Ahari izina ry'Imana hagaragara ivyamwa vy'Imana. Ahari izina ry'Imana hagaragara urukundo rw'Imana. Ahari izina ry'Imana hagaragara ukugororoka kw'Imana. Haleluya. 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 None wewe bimeze gute? Mbega muzi wanyu bimeze gute? Mbega hajya ukorera bimeze gute? Haleluya. Haleluya.
haleluya bakubonye bamenye izina rihe bamenye izina rihe iyo hageze ivyo bihari bituma niwafukama uri aho hantu uko hasa kose nubwo waba mu kabare nubwo waheye umaze kuhafukama kubw'izina riri kuri wawe haleluya hacikaho kwambarizwa Uwiteka umaze guhamagara Imana irumva ijuru rigahaguruka rigatabara ubuzima bwawe n'ubuzima bw'abagukikije. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Umurongo wa 6 Imana yageze aho ivuga haleluya ivuga naho batangira imimazi n'amashikano haleluya aha nyene badusomeye ku murongo wa 6 haravuga ngo kandi azaba ariho mujana ibimazi vyanyu byo konswa n'ibimazi vyanyu bindi nibigira 10 vyanyu mutanga n'amashikanwa yanyu mumugereye nayo gushitsa amasezerano nayo mutanga mu vyigombeye n'izuburiza zo mu masho yanyu no mu mikuku yanyu. Amina. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Igiraho ishinga naho amashikanwa aja. Haleluya. Haleluya. Mbariza muganza wowe utanze utangira he? Yesu ashimwe. Badusomere Abalewi igice 17 kuva ku murongo wa mbere gushika ku 9. Igiraho ivuga ahiba abantu batangira amashikano. Abarira Mose ati barira Aroni abana biwe n'Abisirayeli bose ko ibi ari byo ashinze umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli azobagira impfizi canke umwagazi w'intama canke impene aho mucumbitse canke inyuma yaho atayizanye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ngo ayishikanire kwishikanwa imbere y'ihema ryanje ayo maraso azoyaharugwako mbere azoba avishije amaraso uwo muntu azocibwe mu bwoko bwiwe. Ivyo ni ukugira ngo Abisirayeli bazozane amashikanwa yabo ivyo bahora batangira mu gahinga babizane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro babihe umuherezi babishikanire kw'ibimazi gishimwe. Uwo muherezi aheze amije amaraso ku gicaniro canje kiri ku muryango w'ihema ry'ibonaniro aturire ibinure ngo bibe umubabwe umotera neza. Nibazopfe basubiye gukerera ibishushanyo by'isuguru z'impene ibimazi vyabo ari byo bahumbiririye nk'ubumaraya ico kizobabere icagezwe kidahinduka uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana. Kandi ubabarire ko umuntu wese wo mu nzu ya Isirayeli canke abanyamahanga baba muri bo azotanga ikimazi co gutuhirirwa canke ikimazi kindi atakizanye ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kugishikanira uwo muntu azocibwe mu bwoko bwiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Mbega bene data aya majambo nije namwe twayanditse nije namwe twayanditse twaje tuyasangaho mbega nukuri ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana nukuri. Iki gice cya 17 ho bavuga ngo ivyo bizababere icyagezwe cy'intahava ukurungano rwanyu ruzogenda rukurikirana. Amin. Imana igiraho ishitamwo muri kwa guhitamo ikibanza cyayo kugira ngo izina ryayo rihabwe icubahiro. Amina. Igiraho itamwo naho Abisirayeli bashira amashikanwa bayizaniye. Haleluya. Irabwira ati imene muzokerera mu gahinga ngo zumuzoba mubizibagiye amafizi y'ibisigo. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Icyo nicyo cyatumye haba ibya dime n'amashikanwa bikaza mu ishengero. Mbariza mugenzi wawe witangahe. Haleluya. Haleluya.
hari inyigisho zimaze igihe ubu zivuga ngo yaye ngo none ngo mbonye umwana ngo mwibarabara ngo merewe nabi ngo nkabona umuntu ashonje mwibarabara ngo ya nukuri ngo hako ntwara kwa pastori ngo nofuma mu mwana wo mwibarabara uko nukubagira ibisigo. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro kuko sije namwe twanditse ijambo ry'Imana icyo dusabwa nukuryubahiriza. Haleluya. Bivuga ngo amashikanwa yanyu ngo atazotangirwa imbere y'ihema ry'ibonaniro ngo ntazogirane ntazokwemerwa. Iyo ni Bibiliya sijewe. Haleluya. Haleluya. Ugiye gusoma Bibiliya ibyagenewe gufasha bari mu bibazo birafise ko bivugwa, birafise ibyavyo, birafise ikibanza muri Bibiliya. Haleluya. Birafise ahabyo ntavyo tujamo na munsi. Haleluya. Ariko ngaho ijambo ry'Imana rirambwiye ngo amashikanwa yanyu mukayatangira mugahinga. Haleluya. Ngo ntazogirane ngo ntazokwemerwa. Bariza muganza tuti wa amashikanwa yawe aremerwa. Haleluya. 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 Ngo nofuma mu ngo ujya ari karansaba ngo mwibarabara mu gisagara ngo hako ntwara mu rushengera. Uwo ni Satani ari karakunyaga. Haleluya. Ni wasoma Bibiliya uzobitahura uri kuribwa uri kubwira bwese ari karakunyaga. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Ngo mubizane ngo mubishikirize umuki ngo muherezi. Nibara muri vire ni yari ngo imbere yiki ihema wowe utanga he? Utanga he? Mbariza mugenzi ati wowe utangira he? Haleluya. 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 Harabandi babaye abahizi bagaragaje kugororoka kwa cyane kwigitangaza, babaye abahinga bo gusoma ijambo ry'Imana mu kurihindukiza bakaricishaho bashaka hajanye n'ibigumbagumba byo mu mutima wabo. Bacavuga ngo ntabigira 10 ntaramugabye mu rushengero ngo fuma ndavyegeranya ngo nkacangura umucire n'ibiharage ngo nkagenda ku bitaro ngo nkaraba abagwayi. Nuko bagira ibisigo by'impene. Haleluya. Haleluya. Ngo ntibyemerwa bivuga ngo uzobitanga ariko bigire mwijuru ntibazandika nta giharuro kiriko bizoguma ari ubusa kandi witanga. Abo ni babandi bace bagera hahandi hageze igihe cyo ngo Mana ngo none je sinitwarika abamfuvye ngo sinitwarika abafakaza ngo sinakora ibi nabiriya. Bibiliya ivuga gute? Ngo hama bishure ngo mva mu maso mwabakora ibizira. Gukora ikizira niki? Gukora ikizira no gukora ikintu cyose gidahwanye n'ijambo ry'Uhoraho. Haleluya. Ntabwo ari ukwica no gusambana gusa. Amina. Kurenga ku ijambo ry'Imana ni ugukora ikizira. Tugomba kurikora uko riri. Ntawe ukosora Imana ahubwo ni Imana idukosora. Haleluya. Kuko mwemu Imana niwe yajyanditse igikorwa cyacu sukuri tori kosa, igikorwa cyacu ni kurishitsa. Tugomba kuba mu mugabane w'abashitsa ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Kugira ngo rero ushire Imana mu kibanza cyayo nuko n'ibyawe bija mu Imana bikaja mu kibanza cyayo aratari ikimene. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Sijewe ni Bibiliya turiko tuzuma muri Bibiliya. Sivyo none? Sivyo none? Oh. Mbega turi kumwe? Turi kumwe? Abagira ukabumva bahezagwe nuko mbandanya. Yesu abampera umugisha. Yesu ahabwe icyubahiro. Imana rero iratunganya ibyo byose, iravyumvira ko kugira ngo yigisha abantu kwishira mu kibanza cyayo, ibashira gushikaho ibabwira aho baje kuyambariza, irengera nibyo ibabwira uburyo bayiha amashikanwa, bayishimagiza, bayishikanira. Bivuga ngo nishikanwa gisengesho ryawe. Amen. Nishikanwa ry'ukuririmba kwawe, nishikanwa ry'ugutazira kwawe rigomba kugira aho ritangirwa.
Haleluya. Ryagenewe mu nzu y'Imana ahitirwa izina ryayo. Ushobora kurikorera muhira kuko mu gihe cyose izina rya Kristo riri kuri wewe riba riri no ku rugo rwawe. Haleluya. Ariko igihe cyose izina rya Kristo ryavuye kuri wewe, izina ry'Imana ryakuvuyeko, ukitwa yandi mazina muzi. Haleluya. Ntabwo uri kuraje urimika izina ry'Imana mu nzu yawe. Aha, Imana itarubaka ingoro yayo, Abisirayeli bamaze kwinjira aho bashyize mu gihugu cy'amasezerano, bisomye muri Bibiliya mu gihe cy'umwami Dawidi, bakamara kwinjira mu karere, bakamara kuhaba, maze Dawidi amaze kuja ku ngoma, biravuga yuko isanduku y'isezerano itari bwashike i Yerusalemu, ariko yari afise ahandi haniri ngo mu rugo kwa Mika. Amin. Urugo rugi rugiyemwo, birivuga ngo uwo muntu yagize umugisha kubera isanduku y'isezerano yari aho hantu. Maze Dawidi arabimenye ko ari kubera isanduku y'isezerano, aravuga ngo agomba kuja kuyitora, ayitware i Yerusalemu aho yagenewe mu ihema ry'ibonaniro. Amina. Ahagenewe kwambariza Imana. Haleluya. Haleluya. Kuko aho isanduku y'isezerano yabiri haba izina ry'Imana. Aho isanduku y'isezerano yagaragarira hagaragara ubwiza bw'Imana. Aho isanduku y'isezerano yaboneka haba igitinyiro cy'Imana, bigatuma n'abansi batinya aho isanduku y'isezerano iri, kubera yuko bumvise ko Imana yageze mu Bisirayeli. Haleluya. Yesu abwi cyubahiro. Ariko igihe cyose byaba bimeze uko, nibwo isanduku y'isezerano y'ibihari, mugabo Abisirayeli bakaba batubaha Imana, nicyabuza ko baneshwa, nicyabuza ko batikizwa. Kandi igihe cyose bagiye kuyigenza uko utariko, nicyabuza ko bahona. Niyo mpamvu Dawidi akwiye kuyitora. Bamwe mu bahungu bari bayitwaye ngo bayishyize ku ndogobwa ngo igomba guhengeka ngo itembe, ngo mwagenda kuyisama ngo yahise afaho nyine, kubera cyazira ko hagira undi muntu ayikora ko uretse umurewi n'umuherezi. Yesu abwi cyubahiro. Kuko ariko byagezwe uno munsi nawo bigezwe ngo ahari izina ry'Imana ngo abariho twambariza, kandi abariho tumushengererera, kandi ngo abariho dutwara ibigira 10 n'amashikanwa byacu. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Yesu abwi cyubahiro. Ngo niho bizemerwa, kuko ishikanwa ry'umuntu yemewe nuko nawe aba yemewe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Urugendo rwose Imana yamaze yigisha Abisirayeli ko ikibanza cyayo kigomba kuba ahari ingoro yayo. Badusomere Yesaya 56 umurongo w'indwi. Ufatanye n'uwa 6. Kandi n'abanyamahanga bifatanya nanje uhoraho kugira ngo bankorere, bakunde izina ryanje, babe abasavyi banje. Umuntu wese aziririza isabato ntayikengere, akagumya isezerano ryanje, abo nabo nzobashikana ku musozi wanje wera, ndabanezereze mu ngoro yanje yo gusengeramwo. Ibimazi byabo byo gutirirwa n'ibyo gukeregwa bizokwemerwa ku gicaniro canje, kuko ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengeramwo n'amahanga yose. Ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengerwamwo n'amahanga yose. Ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengerwamwo n'amahanga yose. Bigaragaza ko Imana icyumviro yamanye cyari cyuka Abisirayeli bamenya ikibanza cyayo, uburyo uruhara gifise mu buzima bwayo, ko mu buzima bwabo bagomba gusobanukirwa yuko ahitirirwa izina ryayo hagomba kubahwa, aho izina ryayo riri hagomba kubahwa cyane, hagomba kuba hateye icyubahiro. Iravuga ngo nta kindi kizokorerwamwo nukuhasengera gusa. Iravuga ngo n'abanyamahanga bazifatanya nanje. Murumva twagiyemo kera, ubundi byari bigenewe Abisirayeli gusa. Amin. Bakibivuga mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe, wamenga babibwiye Abisirayeli gusa.
wamengo nibo babihawe ngo bizobabe ko uko urungano ruzogenda rukurukirana wumvise mu Barewi no mu gusubira mu vyagezwe. Ariko Yesaya araje kubisobanura gato neza, arerekana icyumviro Imana yari ifise muri Kristo Yesu, arerekana umugambi yari yarategekanije kera ko wari wateguye kera. Aravuga ngo n'abanyamahanga bahisemo kwifatanya nanje ngo nibavuge ngo ntibazokwibuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo ntibavuge bazokwibukwa kuko ingoro yanje ngo izokwitwa iyo gusengerwamwo n'amahanga. Yesu abwa icyubahiro, Yesu abwa icyubahiro, Yesu abwa icyubahiro, Yesu abwa icyubahiro, Yesu abwa icyubahiro. Ahantu hari izina ry'Imana rero ugomba kumenya ko hari ico kibanza gikomeye. Niyo mpamvu y'umukristo asenga Imana mu kuri no mu mwuka, ahari hose hacika aho ubwiza bw'Imana, bigatuma umurwanyi Satani ahubaha akahatinya. Ni kuvuga ahashitse hose agaragaza icyubahiro cyo mu ijuru, kuko si we bakiriho, ni Kristo abagendagenda muri we. Haleluya. Impamvu Satani agira ubu akaryo ko kudunyosha ko kuturya ko kuturigata agasiribanga ubuzima bwa bamwe ni kubera yuko izina rya Kristo rikivanze aho bari. Ni kubera yuko izina ry'Imana riba ritarahagarara kuri bo. Ubundi izina ry'Imana rirahuri, ntabwo ari wowe ugwana, kuko Imana yabwiye Abisirayeli ngo rindira gato, ngo abo mubona nimuzongera kubabona ukundi. Bivuga ngo si twebwe gutinya abatwanka n'abansi bacu, ahubwo n'abansi bukugutinya. Ni Satani ukugutinya wewe kukazi icuri cyo muri Kristo Yesu. Haleluya. Azi yuko wewe naho uri hose hahinduka ingoro y'Uhoraho. Haleluya. Kandi yamaze kuba ingoro y'Uhoraho ngo izina ryayo rihacumbika. Izina ryayo rimaze kuhaja, icyubahiro cy'Imana kirahinjira, ubwiza bwo mu ihema ry'ibonaniro bukahaganza, bigatuma atawundi ashobora kuhavogera uretse uri muri Data. Yesu abwa icyubahiro, Yesu abwa icyubahiro, Yesu abwa icyubahiro. Ivyo Imana irabyubaka, ariko mu buzima yabyubatse yagumye birondera ku Bisirayeli kugira ngo icyubahiro cyayo kigume kimatanye n'ahari izina ryayo. Nivyo yagumye yubaka mu Bisirayeli, nivyo yagumye ikunda gukora. Niyo mpamvu usomye muri Bibiliya ugakurikirana neza, igihe cyose Imana yabonye Abisirayeli bayizinutswe bakayivako bakifatanya n'ibigirwamana, Bibiliya ivuga gute? Ngo Imana yarabahevye irabata, hageraho ibwira ngo icoma muri mwebwe hakagira uwugara inzugi z'urwo rusengero. Haleluya. Kubera iki? Bari bamaze kugendera mu bitabereye, mu bidacitse. Kugera mu gihe cya Kristo Yesu bari bamaze kwivanga, bituma batakimenya ijwi ry'Imana, bituma batakimenya ivy'Imana ivuga, bituma batakimenya ivy'Imana ikora. Bageraho ingoro y'Imana bayisuzuguza, bakayifata uko itabereye. Yesu abwa icyubahiro. Matayo 21. Haleluya. Yesu yinjira mu rusengero rw'Imana, ahindira hanze abadandariza mu rusengero n'abaruguriramwo bose, ahenura imeza n'abavunja amahera n'intebe z'abariko baragurisha inuma. Arababwira ati, handitswe ngo ingoro yanje izokwitwa inzu yo gusengeramwo, ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga ry'abambuzi. Yesu abwa icyubahiro, Yesu abwa icyubahiro. Yagiye ibereka kuva ku ntango uburyo bakwiye kubesha urugo rwayo, ku ingoro yayo imatanye n'izina ryayo, kandi ku bwiza bwabo bugaragarira ku ngoro yabo. Ingoro y'Imana yagaragaza ubwiza bw'Imana, kuko ingoro y'Imana yari imatanyije n'izina ry'Imana. Ivyo Imana yarabibasobanuriye. Itako ibaha ivyagezwe, ibaha ivyanditse, ibitabo birandikwa, Mose arandika, abahanuzi baravuga, baragaruka barasubira, gushikaho Segaba, umugabo w'abagabo, umwami w'abami, yiyizira wenyene baranse kumva. Birivuga ngo afata inkoni, ngo batahanze, ngo badandariza mu nzu y'Imana, bari mu nzu y'Imana, bari mu byashara,
bari mu nzu y'Imana, bari mu matiku n'amatiku. Haleluya. Bamwe banyanganya abandi bacemwa abandi ngo bacemwe ntibabona. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu arabibona ivyo ngo yinjira mu nzu y'Imana, ngo afata inkoni, ngo abavunja amafaranga hanze. Haleluya. Waje mu nzu y'Imana gukora iki? Mbega urondera Imana kugira ukora iki? Winjire mu nzu y'Imana kugira ukora iki? Waje muri business, utapigwa amafimbo. Haleluya. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro. Waje kuvunja amafaranga, waje kubona amafaranga ngo niho hari bya 10, ngo kubera tubabwira ko bidakwiye kuja hanze. Inkoni ziriho za Kristo Yesu. Umve ngubwire ngo ico bibirirwa ngo ico wimbura nico, ico biba nico, ico biba nico. Imana ibaho umugisha. Haleluya. Ibyo bisiri barabibayemwo, bagera ngaho biba ngombwa ko Yesu ubwiwe yiyizira. Biravuze ngo abatahanze arabashishura ngo inzu yanje, ngo handitse ngo inzu yanje niyo gusengerwamwo. Ariko mwebwe mwayigize isenga ry'abambuzi. Haleluya. Buryo tuje gusenga Imana tuba dufite imigambi itandukanye. Haleluya. Mbariza mugenzi ati ufite umugambo yuwe. Iyo winjiye mu nzu y'Imana, amina, hari abigeme babaje kurondera abageni. Ahosh. Mari kumera umugisha. Haleluya. Haleluya. Hari abasore babaje kurondera abacamo. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Hari abandi babaje kurondera iby'icumi. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Ariko ntimwibaze ko hari uhenda Imana. Ni inyabwenge gusumba abanyabwenge. Haleluya. Hari umuntu igeze kumbwira agakuru ngo umukobwa yaje mu rushengero, araba umunyamwete, ahahurira n'umuhungu nawe umunyamwete mu nzu y'Imana. Bakora ibikorwa by'Imana cyane, bitanga bidasanzwe. Umuhungu yitanga, umukobwa yitwa Adamu. Ariko bose bari babona ko bageze mu bigerigiye cyarenganye, bakeneye kurongora no kurongorwa. Uwo muntu aravuga ngo hageze ngo baca barashimana hagati yabo. Mugabo bashimana isi itarabavamo. Baje mu isengero badahevye isi, binjira mu nzu y'Imana isi itavanye nabo, bazanye isi mu nzu y'Imana, bakorera Imana bari mu isi. Hama barondera umugeni ko bavuga ngo hariya niho harabitonda. Jewe nararushe hamwe no twari umeze nkanje, ngibara ryo bari guye, ubwo rugo no kubaka go barugeseye. Reka nje mu nzu y'Imana niho hari abantu batekereza. Umuhungu ko umukobwa uko baca bafatana ari babiri, baca bagira mariage. Bose bari bazinanye ko bose ari abakozi b'Imana, nta numwe yarazi kahise ku wundi. Bagize mariage ku gatandatu, kwa Mungu ntibagiye gusenga. Ku mugoroba ntibagiye gusenga, bavuga ngo baracara abageni kandi yari sawa, baratwikora baraheza. Umunsi ukurikira basohotse, bageze mu kabari, umugabo atuma kakamusteri. Umugore wiwe ati sheri burya kamusteri. Ati wagira ngo hajya hano nawo washobora, reka hajya nari nabigize kugira ndabe ko no kuronka. Yewe ka yewe ngo nuzi ko nanje nywa gahenikeni, hajya nanje nikwara kugira ndonke wewe. Ati kwa uguruva ko mugenzo ndagura henikeni no niyo nywa. Undi yarazi ngo yamugize asanga undi yamushoboye. Haleluya. Hajya mu nzu y'Imana dufite imigabo n'imigambi myinshi, tuzanwa na twinshi. Mbariza mugenzi wawe tuzanwa na iki? Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Ariko Imana hari iki dusaba kugira ngo twubahishe inzu yayo, kugira ngo izina ryayo rigaragara aho turi, maze aho turi hacike ikibanza cyayo. Aho tugeze hose haba ikibanza cyayo. Hari icyo Imana idusaba, hari icyo Imana itubwira, hari icyo Imana iduhanura, hari icyo Imana iduhuburako, hari icyo Imana itwigisha. Badusomere Yeremiya igice cy'indwi 3-15. Uku niko uhoraho nyene ingabo avuze, niwe Mana y'Abisirayeli, mutunganye ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu
nanje nzobabesha ahantu ntimwizigire amajambo y'ibinyoma muvuge ngo nguru urusengero rw'uhoraho nguru urusengero rw'uhoraho nguru urusengero rw'uhoraho erega nimwatunganya ingeso zanyu n'ibikorwa byanyu nimwaca imanza ziri hagati y'umuntu n'uwundi nimutahaza ingenzi canke imfuvyi canke umupfakazi ntimuvishirize amaraso y'utacumuye aha hantu ntimugendanire izindi mana bikababera icago nuko nanje zobaha kuba ahantu mu gihugu nahaye basogokuruza uhereye ubwa mbere ugashitsa ibihe bidashira. Mbega ko mwizigiye amajambo y'ibinyoma abadafise ikimazi. Mbega birashoboka ko mwiba mukica mugasambana mukarahira ibinyoma mukosereza abayari imibavu mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya maze mukaza mugahagara imbere yanje y'iyi ngoro yitirirwa izina ryanje mukavuga muti turakijijwe. Mwaheza mugakora ibyo bizira byose. None iyi ngoro yitirirwa izina ryanje mbega ihindutse nk'isenga ry'abambuzi mu maso yanyu. Erega jewe ni jewe ubwanje nabyiboneye, ni jewe uhoraho ndabivuze. Ehe nimugende hahantu hanje ishiro aho nateguye gushira izina ryanje ngo rihabe. Mwitegereze ibyo nahagiriye kubw'ibyaha by'abantu banje b'Abisirayeli. Kandi none ko mwakoze ibyo bikorwa byose ni jewe uhoraho ndabivuze. Nkaba nari naravuganye namwe nzinduwe no kubabwira ariko ntimwumve, nkabahamagara ariko ntimwitabe. Nuko rero nk'uko nagiriye ishiro niko nzogiriye ingoro yitirirwa izina ryanje. Iyo mwizigira niho hantu nabahaye mwene abasogokuruza banyu, kandi nzobahinda ndabirukane mu nyonga zanje nk'uko nahinze bene wanyu bose niba ruvyaro rwose rwa Efurayimu. Yesu ahimbazwe, Yesu ahimbazwe, Yesu ahimbazwe. Bene data, aya majambo umuhanuzi w'Imana yabwira Abisirayeli. Haleluya. Kubera yuko bari bataye urutonde bariko barava ku Mana. Amin. Yesu ahabwa icyubahiro, Yesu ahabwa icyubahiro. Ukababwira ishiro, ukabwishira Abefurayimu. Abefurayimu bari barononye inzu y'Imana. Abefurayimu bakomoka mu muryango wa Efurayimu, batwara imiryango ishika kuri 10 y'Abisirayeli y'imiryango ya Isaka ya Isirayeli. Amin. Mbabana 12 imiryango 12 imiryango 10 mu miryango 12 barayitwaye bayikura ku Mana y'Isirayeli, batandukanya ubwami bwa Dawidi, bituma haba ubwami bubiri, haba ubwami bw'Isamariya bwaganzwa n'aba Efurayimu bayorowe n'uwitwa Rehobowamu. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro. Baja mu bizira, batangura gusenga ibigirwamana. Biba ngombwa ko Imana ibakura aho bari Isamariya, bashinze ubwami bwabo, babatabwa nk'inyagano, bagenda mu gihugu cya Siriya, bagenda nk'abaja amagirire ubutagisubira kugaruka.
ubundi Imana yarahana abisirayeli ikabatwara nk'inyagano mugihe gasubira ikabagarukana mu gihugu cy'isezerano bakagaruka i Yerusalemu bakagaruka i Kanani. Ivyo yarabikoreye imiryango ibiri yari isigaye yari igizwe n'umuryango wa Benjamin hamwe n'umuryango wa Yuda. Aribo basigara i Yerusalemu bagasigarana n'ubwami bwa Dawidi bakaguma mu gisekuruza ca Dawidi. Icyo aho bagiye hose baragiye muga baragaruka nibo batwawe inyagano mu gihugu ca Babuloni. Ariko imiryango 10 yari itwawe n'Abisirayeli yoyo ntiyagarutse yagiye akayombekera. Yagiye akayombekera kuko yari yifatanije n'ibigirwamana ikora ibizira mu maso y'Imana. Ikora ivyo Imana yabuzanije. Kandi Imana yari yarohereje abahanuzi bayo baza kubaburira kugira ngo ibabwire bitoze indoro zikwiriye. Biranka. Yesu abwa icyubahiro. Bivuga ngo rero ingoro y'Imana ntabwo ari amazu twubatse. Haleluya. Ntabwo ari imome, ntabwo ari amasima meza, ntabwo ari izahabu twashizeko, ntabwo ari ubwiza bw'inzu. Ingoro y'Imana ni ingeso ziri muri twebwe. Ni umutima dukundana n'Imana, ni umutima tugaragariza Imana, ni uburyo twitwara hagati yacu, ni uburyo dufashanya, ni uburyo tugaragaza icyo Imana yahinduye muri twebwe. Nimba tukiri mu bizira ariko tukitirirwa abo mu ngoro y'Imana ni ikinyoma cyambaye ubusa. Yesu ahabwa icyubahiro. 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 Bivuga ngo rero inzu y'Imana nukungenejewe nawe twitwara. Yesu ashimwe. 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 Usomye rero muri Bibiliya icya kabiri nabonyemo muri aya majambo ni ijambo rivuga ngo Imana mu bantu. Amin. Haleluya. Murumva ko ingeso zacu ari zigaragaza ingoro y'Imana. Bibiliya rero ikibandanya kuri aho hose ikaja kutwereka ukungene kuba mu kibanza c'Imana ari ukungene abantu bameze, nukungene abantu bari ku Imana igaragara mu bantu. Niyo mpamvu ingeso zacu zituma Imana igaragara muri twebwe. Zituma izina ryacu ryayo ritubako. Haleluya. Haleluya. Aha ndahagenda nyarutsa Matayo 1:23 haravuga ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu ahabwa icyubahiro. Imana ivuga ko hazovuka Yesu Kristo ngo bazomwita Emmanuel. Bivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Usomye rero ijambo ry'Imana murashobora gusoma ibi bice mvuga mugabo ntitubisoma ubu kugira ngo umwanya nshobore kuwubahiriza. Abikorino ba mbere igice cya 3 umurongo w'9. Amin. N'Abanyefeso 2 igice cya 19 igice cya 2 kuva ku murongo wa 19 gushika kwa 22. N'Abikorino ba mbere igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Amin. Haleluya. Igice cya 3 umurongo w'9 cy'Abikorino haratubwira yuko Imana ariyo dukorana. Amin. Haleluya. Kandi ko twe turi indimiro y'Imana, kandi ko turi inzu y'Imana. Haleluya. Yesu ahabwa icyubahiro. Haratubwira ukungene turi inzu y'Imana tukaba indimiro y'Imana twebwe ubwacu. Ariyo mpamvu Yesu yaje avugwa ngo ni Emmanuel, Imana mu bantu. Kubera yaje kubana natwe kuko Imana igaragarira mu bantu. Ikibanza cyayo kiri mu bantu, nikiri mu bikoko. Amin. Yesu ahabwa icyubahiro. Kuva ku murongo wa 16 gushika ku wa 17 haratubwira yuko twebwe turi urusengero rw'Imana kandi ko mwe mu Imana aba muri twebwe. Haleluya. Twebwe turi urusengero rw'Imana ngo kandi mwe mu Imana aba muri twebwe. Ngo none umuntu yonona urusengero rw'Imana ngo Imana izomurandura. Ngo kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwebwe. Haleluya. Ngo kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwebwe. Bivuga ngo twebwe ubwacu turi rwa rusengero Imana yigaragariza izina ryayo. Turi rwa rusengero Imana yagize ikibanza cyayo. Yesu ahabwa icyubahiro.
Yesu ahabwe icyubahiro. Bivuga ngo wewe na mugenzawe mugaragaza ikibanza c'Imana. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo aho babiri canke batatu bazoba bari mu izina ryanje, ngo ico bazosaba cyose, ngo bahuje umutima n'inama, ngo ico bazosaba cyose kizobabera kuno. Kubera iki? Ubwabo baba bacitse inzu y'Imana. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Murasoma n'Abikorino ba 2:16. Haleluya. Hama turiko turasaba Bibiliya. Nicyo turavuga rero none twogira gute kugira ngo tube by'ukuri ko turi abantu b'Imana? Twogira gute? Twogira gute kugira ngo dushobore kuguma mu kibanza c'Imana cyangwa dushobore kugaragaza ikibanza c'Imana hagati muri twebwe? Mugende musome igitabo ca Rusi igice ca mbere kuva ku murongo w'14 gushika ku murongo w'17. Biratubwira uburyo Rusi yabaye akaramatana inabukwe, ngaranka kuvavanura nawe, ngo aramubwira ngo Imana yawe nizo Imana yacu. Umunsi tuzokwiga gukunda Imana uko, haleluya, tukabakaramatanayo, bizotuma no hagati yacu dukundana nk'uko Imana igomba, maze ikibanza c'Imana kigaragare. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Irindi jambo rya gatatu numvise muri iri jambo ni jambo rivuga ngo Imana mu mutima wawe nk'umwami akuganza. Yesu ahabwe icyubahiro. Navuze ngo Imana mu nzu yayo, Imana mu bantu. Icya gatatu, Imana mu mutima wawe nk'umwami akuganza. Mbariza mugenzi wawe tuganzwa nande? Haleluya. Haleluya. Bibiliya tubwira muri Samueli wa mbere igice 8 umurongo w'7. Amina. Igihe Abisirayeli bagergiye baranka gusubira kuganzwa na Samueli kubera yuko babona ko Samueli ashaje, barambura ngo tugomba umwami, uduhe umwami atuganza nk'ukandi mahanga aganzwa n'abami. Imana irabwira Samueli ngo bakorera icyo bagusavye, ngo kuko atari wewe banse ariko ari jewe banse ngo mabere umwami. Kuko ubundi yari Imana ari umwami w'Abisirayeli iciye mu muhanuzi Samueli, yatanga amategeko iciye muri Samueli, ikabategeka mu byo bakora byose mu buzima bwabo bwa misi yose. Mbese yageze n'intambara niyo yahaguruka kubagwanira kuko yari umwami wabo. Haleluya. Ariko baragera igihe baranka kuganzwa n'uwo batabona, baravuga ati wowe urashaje kandi muri twebwe nta muntu tubona ameze nka wewe, none n'abahungu bawe ni bito ntavyo bashoboye, rero dushaka turondera umwami azotuganza nk'uko abandi baganzwa, kuko twebwe ivyo bintu mwakora n'Imana yawe ntavyo twoshobora. Imana ibwira Samueli ngo banse wewe si jewe, ngo banse jewe si wewe, ngo bakorera ivyo bakubwiye. Yesu ahabwe icyubahiro. 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 Kandi Bibiliya tubwira tusome mu Baromani igice c'10 ngo abize Yesu Kristo ngo batuye n'akanwa kabo ngo nk'umwami n'umukiza wabo. Iyo wemeye Yesu Kristo uba wemeye ngo akuganze, akubera umwami akuganza. Iyo akubera umwami akuganza rero ni kuvuga ikibanza umuha mu mutima wawe. Amin. Ikibanza umuha mu mutima wawe nk'umwami akuganza. Haleluya. Nicyo kigaragaza ikibanza Imana ifise muri wewe. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Arashobora kuba yarakuganjije mu kanwa mu gihe waturuka avuga ko Yesu ari umwami n'umukiza. Mu bisanzwe iyo umuntu ari umwami wawe ni kuvuga ko ari wagutegeka. Iyo umuntu agutegeka ni kuvuga ntacyo uvuga ntacyo ukora atakurekurira. Haleluya. Bivuga ngo ibyo adakunda n'ibyo adashima ntavyo ubamwe. Bivuga ngo icyo ugira cyose ubanza kumubaza. Bivuga ngo niwe atanga uruhusha rw'ubuzima bwawe. Haleluya. Kuko n'igihe utewe ni wahaguruka kugwana si wahaguruka kugwana. Kuko umwami ni wahaguruka kugwanira igihugu ciwe. Haleluya. Mugakubera Yesu Kristo ari gihe tumugira umwami ku munwa ariko mu mutima tutamugize umwami. Ugasanga ari abandi babaye abami. Bamwe yagize amafaranga, abandi yagize umugabo wiwe, abandi yagize umugore, abandi yagize akazi, abandi umwami wawe ninde? Mbariza mugenzi wawe umwami wawe ninde? Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Igihe kimwe Abisirayeli babaza Yesu bamugerageza, bamuzanira denariyo aramubaza ivy'ikori, aravuga ngo uzanira iryo denariyo ndabe, arababaza ngo iki gicapo kiriko ni cande, baramubwira ngo ni ca Sezari, arababwira ngo ibya Sezari mu bihe Sezari, ivy'Imana mu bihe Imana. Uno musi ndaje kukubwira ngo ibya Sezari ubihe Sezari, ivy'Imana ubihe Imana. Ivy'Imana ubihe Imana. Mbwira mugenzi wawe utavuze ngo ivy'Imana ubihe Imana.
Yesu abampezagirire. Yesu nashimwe. Tugomba tumenye beraka ni iki. Beraka ni ijambo risobanurwa ngo ishimwe. Turazi inkuru z'uwitwa Yeshafati, igihe Imana yari ihejeje kumutsindira abansi biwe, ngo bageze mu kiyaya ci Beraka, ngo baca batangura gushima Imana, ngo ico kiyaya cyitwa Beraka. Beraka ni ishimwe, barafise ivyo Imana yabakoreye. Ngomba kuvuga kahise y'uno mugwi, kera witwa Korale Centrale, niko witwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989 gushika mu bihumbi 2004, ico gihe twakoresha ingoma kavukire zimwe ziri kinsato, nizo twakoresha mu guhimbaza Imana n'amakantike, indirimbo kanaka mu guhimbaza Imana yacu. Ndetse twarifashisha na kitari sesh mu gutazira no mu guhimbaza Imana. Imana yagiye yugurura imbono, turonka abavisionnaire babona uko ibihe bigenda kugira ngo dushobore guhimbaza Imana mu buryo bugezweho. Turabona nk'uwitwa Nduwa Yesu Denis, uyo nawe yabaye nk'umuvisionnaire, ashobora kuzana imbono nyinshi kuko keshi yaba mu gisagara ca Bujumbura. Aca araza atubwira ko twohindura mu kuhimbaza Imana. Ico gihe yarifadikanije n'abantu bamwe kugira ngo bashobore kugira uyo mugwi, nk'uwitwa Fredina, nk'uwitwa Ndorioija Emmanuel, nk'uwitwa Leonard n'abandi barahuye n'ibibazo byinshi, kuko ico gihe ishengero ryavuga ngo nitugomba indirimbo zikwega. Murumva ko habaye ibibazo byinshi kugira uyo mugwi ushobore kuvuka, ariko Kristo wacu ari ku ngoma. Niho haca haza vision yindi, dushobore kugura music canke instrument, dushobore gutangura guhimbaza Imana dukoresheje instrument. Ico gihe ntivyoroshe kuko twari tumenyereye kuvuza ingoma, twari tumenyereye kitari sesh, kugira ngo tuvuze instrument zikoreshwa battery canke umuyaga nkuba canke group, umva ntivyari vyoroshe, ishengo ntiryavyumva. Baramenyereye ico bita indirimbo za kavukire. Inyuma yaho rero abantu barabikunze cyane, umugwi utangura gukomera, uva ku izina rya Korale Centrale uja ku mugwi wo guhimbaza no gutazira Imana. Kubw'ivyo rero uyu munsi murumva ko witwa BERACAH. Ico gihe ku ntwaro y'uwitwa canke umurongozi w'ugwaruka Renova Nizigama, nawe yaciye agira iyerekwa, uyu mugwi acara uhindura, gukwiye kwitwa guhimbaza no gutazira, ngo ariko tuwitse BERACAH worship. Ico gihe uyo mugwi uca witwa uko. Nuno munsi murabona ufise vision ndende cyane, ufise umugambi, usabwa amasengesho, usabwa n'uburyo bubonwa kugira ngo ushike aho wifuza gushika. Barifuza kuvuga ubutumwa biciye mu kwerekana ubukuru bw'Imana. Ibyo barabyifuza. Barifuza kuvuga ubutumwa bakaja mu mabohero atandukanye. Murazi ko mu kwezi mu misi heze bashoboye gutera intambwe bakaja mu ibohero rikuru rya Mpimba kwamamaza no kuvuga ubutumwa bwiza. Barifuza kandi kumenyekanisha ubukuru bw'Imana biciye mu ndirimbo zo kuvuza no gutazira, ndetse biciye no mu bikoresho bigezweho uyu munsi, nk'uko mukanya muza kubibona, nk'uko muza kuvyirabira. Barifuza gukora concert live apana clipe. Rero ivyo nivyo bifuza ko bagomba gushikako. No munsi rero murabona bari hano, hari ibyo bariko barashikako. Imana ibahezagire. BERACAH worship.
Hallelujah. 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 Vigelegele makofi kwa Bwana Jesus Christ. Hallelujah. Oh. Imana mukibanza cyayo. Amen. Imana hehe. Ugomba kumenya usanga hehe. Amen. Iyo ndirimbo ya mbere tugomba tuhereko Imana mu kibanza cyayo. Uko biri kose uragomba kumenya ko Imana isanga mu kibanza cyayo. Hallelujah. Ingumbu heyo takiwe kamaza kigwa. Badufasha mu gutamba no kwitaza mu kugira ngo uyisange mu kibanza cyayo. Hari ahantu ho yibereye. Oya, nishuha. Ira ahantu uyikeneye sanga mu kibanza cyayo. Amena. Sikurisaga. Sikuri wani we hajya mu kibanza cyayo. Amena.